de la femme sont dilués, le changement est dilué. Et dans ce cas-là, il y a les deux acteurs vont intervenir via des objectifs différents. Alors il y a la dispersion des efforts. C'est pour cela même que dans les principes du succès, dans les 30 causes d'échec, oui, il y a une des 30 qui dit éviter de disperser vos efforts. Uyu n'umuhinga ariko ashikiriza ikigwa ku bamenyesha makuru hari mu ruganda rwateguwe n'ishirahamwe y'abakenyezi bamenyesha makuru AFJO mu camake y'igifaransa. Hariro bakaba bariko baca hirya no hino ukuntu abakenyezi bogira uruhara mu bisata bitari bike bifata ingingo. Diane Ndonse mukuru w'ishirahamwe AFJO yavuye rero ashikiriza igituma batunganije ubwo ruganda. Ivyo ishirahamwe ry'amenyesha makuru b'abakenyezi twatunganije runo ruganda rwo guhanahana amakuru ku bijanye no kuraba ikibanza no kuraba ibijanye n'iterambere ridakumira mu bikorwa vy'iterambere. Mu misi iza hazoba kuja ku rubuga kugendera ibikorwa kuraba ibikorwa bikorwa ku rubuga bikorwa n'ishirahamwe n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe iterambere PNUD kuraba ko ibikorwa rikora iryo shirahamwe ico gisata ku rubuga kuraba ko ibikorwa ico gisata bikora ku rubuga biha ivyo bikorwa ko abakenyezi baronka ikibanza kuraba ko by'ukuri umukenyezi adakumiriwe mu bikorwa by'iterambere ryo mu gihugu muri yo migambi iriko irakorwa ku rubuga. Mwebwe rero abamenyesha makuru twabatumye ko kubera ko ni mwebwe mutanga ayo makuru umukenyezi ahari kumbure arashobora kumva ati mu ntari iyi harakorewe umugambi kanaka uraha ikibanza umukenyezi kandi byaramushikanye ku iterambere iri byaraterereye mu iterambere iri kumbure nawe ahari mu yindi ntara bizoce bimuha kwiyumvira nawe bimuhe icigwa cico akwiriye gukora cico nawe akwiriye guterera nawe kumva ko afise ikibanza muri iryo terambere kandi ko nawe akwiye kwitaho iyo migambi y'iterambere mu gihugu. Nawe Thierry Kitamoya umwunganizi w'umushikiranganje ho kumenyesha amakuru nawe nyene rero yavuye agira icyo ashikirije kuri ubwo ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe AFJO tumwumvirize. Murazi yuko uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ari kirumara kanatsinda murazi yuko abakenyezi hano mu Burundi aribo bafise aribo benshi gusumba ndetse n'abagabo sigura rero yuko uruhara rwabo mu iterambere ruteza kuba ntangere muti none iyi nama igamije iki mu bisanzwe murabona yuko abamenyesha makuru namwe mufise uruhara runini cyane gose ugasanga rero mu migambi imwe y'iterambere ugasanga abakenyezi baribagirwa kandi aribo batera kugira uruhara ruhambaye. Ibyo navyo bikava bikava kumbure kubera abamenyesha abakenyezi b'abarundi kazi nyene babayeho kenshi ntibafise no kugene boshikira ibinyamakuru kugira ngo bashikirize ivyumviro byabo mu bijanye n'iterambere. Rero dufatikanije na PNUD na AFJO twifuje yuko abamenyesha makuru ubwa mbere na mbere boronka inyigisho zibakaburira ufasha abakenyezi kugira ngo nabo baronke uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro byabo no guterera mu iterambere ry'igihugu. Ibyo navyo bigaca muri mwe bwamenyesha makuru musabwa kurondera abakenyezi mukabaha ikibanza bakwiye mukabaha ijambo bakagira ico baterereye ntimubandanye kuza muraha ijambo abantu bamwe cyane abagabo canke muze murakurikirana ibintu bya politike gusa ariko umenye yuko uno munsi aho igihugu kigeze ku iterambere gukora kugira ngo
hashigwe mu ngiro wa mugambi mukuru w'igihugu w'iterambere w'ibihumbi 2018 gushika 2027. Iyi nama rero yatunganijwe na FJO kugira ngo dukaburire abamenyesha makuru maze tubasabe yuko mu bikorwa byabo bya misi yose mu makuru batanga mu biganiro batanga boha ikibanza gikwiye umukenyezi w'umurundikazi kugira ngo ashobore guterera mu iterambere ry'igihugu, ni naho tuzoshikira iterambere rirama koko. Mukamenya rero ko ishyirahamwe PNUD naryo riri mu bafashije kugira ngo urwo ruganda rutunganywe. Du PNUD au niveau du siège où le gouvernement du Burundi siège avec les autres partenaires et avec les autres acteurs. Et donc, ce cadre de coopération a commencé depuis 2019. Nous sommes à la 4e année de sa mise en œuvre et nous sommes pendant la période de l'évaluation de ce cadre de coopération. L'évaluation est en cours. Il y a une mission qui revient, qui est sur terrain à l'intérieur du pays. Donc, ce cadre est évalué actuellement par notre bureau indépendant des évaluations qui est basé à New York. Il y a une délégation qui est venue au Burundi et qui a recruté des consultants nationaux qui sont en train de travailler sur cette évaluation.